abahinga bazananye cha Tanzania be n'abahinga b'abarundi akaba n'abahinga muri hasere baje kugira tubanze turabe aho ibikorwa bigeze ama baduhaye ikigeranyo kandi ciza cyane ibikorwa turabona ko biko bigenda neza twe twashitse ko rero bavuganye ibitari bike wasanze mu by'ukuri kuva umwaka wa 2017 Barundi bari muri Tanzania batanguye taha bafashijwe na se ibikorwa byagenze neza ngabo muri no misi ariko hibonekeza ko abashaka guhunguka ari bakenya cyane kandi hasanzwe hari bitigiri bitari bike bikiri mu nkambi z'impunzi no musi kurabira hamwe rero cokogwa kugira abarundi bene wacu batahe mu gihugu c'amavukiro kuko nkuko mubizi diruka kwemeza mbona kazoza y'u Burundi yerekana ko umwaka wa 2040 Burundi buzohari igihugu cifashe cigaba kigaburira hanyuma umwaka wa 2060 igihugu giteye imbere. Ibyo byose rero kugira tubishikeko bisaba inguvu z'abarundi bose, bisaba ibikorwa cyane cyane murazi ko twashyize imbere ubuhinga bwo guhingura ibyo twimbuye nabyo dushaka kubyimbura tutakoze tutahinduye isi. Rero icya kabiri tuzokorera ko ikijyanye n'ubutare n'agataka. Ibyo byose bisaba ingufu nyinshi z'abarundi bose kandi twese turi hamwe kugira ntagire abazotera imbere abandi basigaye inyuma. Kuko igihugu cy'u Burundi iyo mono kazoza nishobora kwishikako mu gihe abarundi iyo umwe wese kumuraba iyo mono kazoza karayishiramo. Tuvuze ko Burundi uzaba uteye imbere ariko giteye imbere ruba ko abarundi twese tuzaje uteye imbere. Duteye imbere rero bisaba ko twese tujya hamwe tugashira ingufu hamwe kaja ku kivi kuko abari mu nkambi z'abahunze novuga ko atana kimwe bariko barakora hari barindira ko aseri bazanira ko bafungura n'amazi nta kintu na kimwe bakora kuvuga ko mu buhungiro na hantu habi cyane tuko turagira imbono kazoza nk'iyo idukeneye ko hari abantu baguma bari mu buhungiro. Ni byiza ko bose bataha dufate umurindi umwe ntihagire uzoza gusega uwundi. Igihugu cifashe yerekana ko n'abenegihugu nabo baba bifashe bose barigaba bakigaburira nabo nyene. Ni ukuvuga ko ibyo dushobora kubishikako neza nk'uko tubyifuza hariho abantu baturi hanze. Ibyo rero twumvikanye ko nk'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano uruhande rwa leta y'u Burundi tugiye guhaguruka dusubire mu mukambi tubahimirize gutaha tubereke ibyiza biri Burundi niyo turiko turaje kuko ariho benshi bahunze mu mwaka wa 2015 cyangwa 2016 benshi bahunze bavuga ngo bahunze manda ico bita manda ya gatatu. Iyo manda biri muri kahise tukiri muri manda ya gatatu cyangwa ya kangahe turiko turubaka igihugu nukubabwira ko ibyo bya manda bavuga ko bahunze byaraheze biri muri kahise k'igihugu. Ushaka kubwira turabe muri kazoza tushaka kuba bande abana bacu turiko turibaruka ushaka kuzobasigira iki nk'igihugu cy'u Burundi muri kazoza kabo muri ibyo bita generation future. Rero nibyo dushitse ko mugabo hase nawe yatwemereye yuko igiye kuduza urutoke gafashanyo bahora babaha abakuze bahora babaha amadolari 150 batashe mugabo ubadugije
babahaye bazobaha amajana 2 amadolari amajana 2. Abana bahora babaha amadolari 75 nabo nyene avuze ko bazoduza naho n'urutoke kandi byatahuye baca babaha nabo nyene amadolari amajana 2. Mu gihugu ca Tanzania kibanyi kandi c'ikigenzi nabo batubwiye ko bazodufasha muri uwo mugambi kugira abantu bataha neza kandi bashikira mu gihugu kibakira neza. Twere twafashe rero intumbero yuko abantu bari mu buhungiro tureke mu gihugu ca Tanzania gusa n'abari ahandi hantu hose twabateye akamo ko bataha banze twubake igihugu cacu, twubake kazoza kacu, twubake igihugu cacu, ca gihugu bavuga c'amatanuku bose bakibone ko ari igihugu c'amatanuku. Nk'abarundi bifuza ko tutazosubira kwitwa abanyagihugu b'ibibazo, dushaka kwitwa abene gihugu b'inyishu. Kandi mu bice bimwe bimwe twaratanguye urabona ko hariho henshi abasirikare b'abarundi cyangwa polisi bagenda gufasha kugira rya sura ribi twari dufise mu myaka yahera rigende rihera bukebuke, hanyuma abene gihugu batunganirwe n'amakungu abone ko hari ico tumaze atari ico tumaze abantu. Nivyo rero twashitseko kandi twizeye yuko bizogenda neza. Mugabo icifuzo nyamukuru ni icuko muri Tanzania, mu Rwanda, muri Kenya, mu Uganda n'ahandi hose hari abarundi bahungiye, tugira abo twita diaspora. Dusubiye kugenda ngo tugiye kuraba tugende tugiye kuramutsa abarundi babayo bitunganije neza, tutagenda kuraba mu nkambi kubanaka ngo bari mu nkambi y'ingo tugiye kubaraba oya. Yo siteka twe dushaka ko twitunganya neza kuko bindi bihugu bitunganije. Tumere nk'igihugu ca Tanzania kibanyi ko baratubwiye yuko wabo atampunzi n'imwe iba, kandi natwe birashoboka Imana yo mu ijuru izobidufasha.